niho ijuru ryiyugurura, mutima akamurukira ko mu gisa n'inuma, maze ijwi rya data ryasirana rivuga riti, uyu ni umwana nje nkunda cyane, muri we nahasanze ibinezereza byose. Ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda, nimura n'umukama. Muryango w'Imana mwese mukije ngaha muri Bwawe mukama, ndabahega mwese. Mwaramutse neza, murakomeye. Uno munsi dufite umunsi mukuru w'abatisimu w'umukama wacu Yezu Kristo, ni umunsi mukuru uhimbazwa muri Ekleziya yose, ni umunsi mukuru uhimbazwa ku munsi w'Imana ukurikira umunsi mukuru wa Epifaniya, imenyekana y'umukama wacu Yezu Kristo. Ni akaryo ko gusubira gusuzuma kwemera kwacu uko ariko ku mwana w'Imana Yezu Kristo, mugabo kandi n'akaryo ko gusubira kwibuka natwe batisimu yacu. None rero umunsi mukuru mwiza w'abatisimu w'umukama wacu Yezu Kristo, umunsi mukuru w'abatisimu ya twese. Muze rero twitegura vokanye, dusaba umukama ntaronke gito bwacu, aducyorore akabi kacu kose, tubone kumuhereza impuka yera dufise umutima ugororotse. Ndirega ku Mana bwira byose, no kuri mwebwe bene wacu, kuko nacumuye cyane, mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro, no mu kwiyobagiza ikinategerezwa. Niko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigerana. Icyo gituma ntabaza Mariya muhimbazo yamye mu bikira, n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu, musabe umukama Imana yacu. Imana bwira byose nitugirire ikigongo, maze nyamara kuturekurira ibicumuro byacu, iduhe ubuzima budahera. Mukama tugirire ikigongwe. Kristu tugirire ikigongwe. Mukama tugirire ikigongwe. Imana ininazwe mw'ijuru. Amen.
mukama wacu we Mana musangiye ubuzima n'ingoma na mutima mweranda no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu Cumano Nzizaya bwirya kumerewe n'umukama nguwo umusavyi wanje nampamagarikiye nguwo nitoreye kandi mfise ku mutima naramuhaye umutima wanje wateza n'intara ubutungane ntayogora ntavuza urwamo ntagenda yiyamiriza mu mayira ntahohosha umubiri wavunitse ntazibye urumuri rukiyengera azoshikiriza amateka nk'uko yabitumwe ntazotirigana kandi ntazocika intege gushika ashinga amateka mu bihugu abari mu mazinga nabo barorera inyigisho yiwe. Jewe umukama narakwihamagariwe mu butungane ndagufata ukuboko ndakwiremera narakugene ngo unyuzurize n'igihugu canje ubere umuca amakungu uwumura impumyi uhohore imbohe ukure mu mbuto abahora mu mwijima. Iryo ni ijambo ry'Imana.
iryo ijambo ry'Imana. Abantu baje kwa Yohani babatizwe bari biteze ikintu kandi baguma bibaza mu mitima yabo ko Yohani ari we Kristo. Yohani araheza ababwira bose ati, jewe batirisha amazi, ariko haje uwundi ububasha, sigwe no gupfundurira ibirato vyiwe, azobatiriza muri mutima mweranda n'umuriro. Ishengero ryose rimaze kubatizwa, na Yezu nyene amaze kubatizwa, ariko arasenga, ijuru ririyugurura, maze umutima mweranda aramurukira ko yibonekeje mu gisa n'inuma. Ijwi naryo riva mw'ijuru riti, uri umwananje, jewe uyu munsi nakwivyariye. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Ingoma n'umutima mweranda bose umuzirikani wawe kandi udasohoye muzohindura isi dusabe. Mana bakoresha bw'irwo bakuremera umuco w'umutima mweranda, rero umuzirikani wawe mwiza tubashe gutegera icyiza wowe tube muhoza aduhe imbaraga. Ibyo turabigusaba kubwa Yesu Kristo nyene wa Mukama wacu. Tugire Kristo
Muryango w'Imana nk'uko nabivuze mu nama no kanyira Imisa turahuriye hamwe kuno munsi kugira ngo duhimbaze kumana Ekleziya yose y'isi yose uyu munsi mukuru w'ibatizimu w'umukama wacu Yezu Kristu. Mu gihe cya Noweli turahimbaza iminsi mikuru idufasha kwitsa rwose icyo tuba twarahimbaje mu gihe cya Noweli. Ku munsi w'Imana uheze twahimbaje umunsi wo kumenyekana k'umukama wacu Yezu Kristu ari umunsi mukuru wa Epifaniya. Icyo gihe twasubiye ibisomo bidufasha kuzirikana ko bene Isirayeli n'abantu bo ku isi yose baserukiwe n'abamajusi bamenye ko isi yagabanye umwami, yuko umwami yavukiye abantu bo ku isi yose kandi atari umwami asanzwe, ari umwami abantu bose isi yose izogenda igana, ari umwami asuba abandi bose, umwami w'amahoro, umwami w'ubutungane, umwami yitwaje ingingo n'ukuri. Wakaba umukama wacu Yezu Kristu, ijambo w'Imana yigize umuntu nkatwe kugira ngo abane natwe. Uyu munsi naho nyene duhimbaje ibatisimu yiwe. Ibatisimu tuzi yuko abantu bayiroma mu gihe cari bari batista kugira ngo bisubireko babavanire n'ibicumuro vyabo. Ariko umukama wacu Yezu Kristu ntabwo na bukebuke yari akeneye ko atyororwa ibicumuro kuko nta gicumuro na kimwe yari afise. Ariko muri ico kimenyetso cyo kubatirizwa tukabonamwo ubutumwa budasanzwe bw'uko Yezu Kristu yifatanya n'abantu, akifatanya nabo muri ivyo bihe baba mu vyabo by'ubuzima bwabo no muri ivyo bicumuro nyene barimo, kugira ngo abasangeyo abe aribo bashikiriza iteka ryo kuba bari Imana ku buryo bwuzuye. Uyu munsi rero batisimu umukama wacu Yezu Kristu duhimbaza kandi menyekana iyo ku buryo bugaragara, abantu bakamubona ageze kubatirizwa, mbere ngo n'ijwi rikava mu ijuru rikasera rikagira riti uri umwana wanje uyu munsi jewe nakwibyariye. Bavukanye turiko turavuga yuko umukama wacu Yezu Kristu yamenyekanye, tukaba twumvise ibyo twumvise mu gisomwa ca mbere n'igisomwa ca kabiri bidufasha gutegera yuko uyu munsi tumenya Yezu Kristu ko ari umwana w'Imana nzima yuzuye na data, akaba ari badata kuba abana b'Imana. Turasi tugategera yuko igihe cyose twabayeho cyane we turangiza mbere uno munsi nyene duhamagara kwakira Yezu Kristu akaba urutare dushingiye ku buzima bwacu, mbere tukarabura n'ibatisimu yacu. Mu gisomwa ca mbere twumvise aya majambo yavuwe n'umuhanuzi Isaya, nawe nyene avuga yuko Yezu ari umwana w'Imana, umusatsi w'Imana. Yavuze ati nguwo umusatsi wanje namampagarikiye, uwo nitoreye kandi ahimbara umutima wanje, namushunguriye k'umutima wanje azoshikiriza ingingo abakungu. Mu gisomwa ca kabiri ca mbere mu gitabo c'ibiko vy'abatumwa twumvise yuko Petero avuga nawe ati Imana yarubikiye bene Isirayeli Yezu Kristu ngo abamenyeshe inkuru nziza y'amahoro, kandi ngo abantu bose bamenye yuko ari umukama w'abantu bose. Yaciye ashirako n'irindi jambo rihambaye ati yaramuhaye ububasha anatuma mweranda kugira ngo aho aca hose agendanire neza kandi ngo abohore abantu bose ari mu ngoyi za shetani. Uyu munsi rero uhimbaza ibatisimu y'umukama wacu Yezu Kristu ni umunsi udufasha rero kuzirikana no gusuzuma ubwa mbere uko twemera Yezu Kristu umwana w'Imana nzima mu buzima bwacu. Bwa kabiri gukurikiza agatima mpembero ibatisimu twahawe ngo duheze tunakora indagano z'ibatisimu twaronse yatugize abana b'Imana. Ubwa mbere rero tuzirikane uko twemera Yezu Kristu umwana w'Imana mu buzima bwacu. Dore tubigaragaza iyo tuvuga ukwemera kwacu ngo nemera Imana imwe ndende data mushobora byose hejuru n'isi iboneka n'ibikaboneka, nemera kandi umukama umwe Yezu Kristu umwana w'ikinege w'Imana yavyawe na data akanyaka yavuga ngo ni Imana iva ku Mana, ni umuco uva ku muco, ni Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Ya majambo yose tuvuga dushimangira twishuririza ni amajambo aza kutwereka ko by'ukuri Yezu Kristu yatuvukiye, jambo wa data twahimbaje ko yigize umuntu tukabihimbaza ku munsi wa Noweli, ari Yesu yaje mu buzima bwacu, ubuzima bw'umuntu wese ari ngaha ahanye Yesu ari Imana koko kandi ku buryo burambutse. Tukemera by'ukuri yuko uwo Yezu Kristu uwumwemeye wese nk'uko Yohana biratubwira aheza akamuha ububasha gucika umwana w'Imana. Tukemera yuko umukama wacu Yezu Kristu
muri we twabaye abana b'Imana bw'ibatizimu twahawe. Hasigaye rero kuraba yuko iyo tubabonera kandi tukamwe Yezu Kristo umwana w'ikirenge w'Imana yabyawe na Data atamyakira ngo ko ari Imana iva ku Mana. None yamuvukanyi uribaza Yezu by'ukuri ni Imana mu buzima bwawe? Ni umuco uva ku muco. Yezu aba umuco w'ubuzima bwawe gute mu kubaho kwawe? Ni Imana yo iva ku Mana y'ukuri. Yezu ni Imana y'ukuri mu buzima bwawe, imurikira ukuri kwawe. Aha rero umuntu wese akisuzuma kuko by'ukuri uwemera Yezu Kristo aramwemera adakekeranya, akamwishimira, akamwizigira, akamwisunga mu buzima bwiwe. Ibyo bikagaragarira muri wa mutima umuntu w'umukristo w'ukuri kandi w'ibanga ahamagariwe wo kubaha Imana mu buzima bwiwe, wo kurondera kuba intungane ubwa mbere imbere y'inyunga z'Imana ibona byose, hanyuma ibibazo bigashikira abantu babona ibiboneka gusa. Uko kwemera Imana biraheza bikagaragarira mu kubwira turangura amabwirizwa yayo, mugabo kandi n'ingene dusenga tugaheza ibyo dusenga, n'ingene twemera tukarabona amabwirizwa y'Imana bikagaragarira mu ijambo ry'urukundo. Icyo twatumaze bityo turazirikana muri kino gihe aho Yohana tubwira ngo uvuga yuko ari umwana w'Imana agaheza ntagendere mu rukundo we mubeshi. Nicyo gituma abavukanyi turiko turasuzuma uko twemera Yezu Kristo, tukabisuzuma tukaraba ko tutabivuga n'akarimi gusa cyangwa bigarukira mu mutwe gusa. Umuntu aheza agasuzuma ubuzima bwiwe, ukibaza umwe wese akaraba igitondo ciwe, ico gitondo cawe Yesu arimo, akaraba umurango wiwe, umurango wawe Yesu arimo, akaraba umugoroba canke ijoro ryiwe, mbega ivyo Yesu arimo, akaraba ingene atunganya ivyamagariye gutunganya ngaha kuri iyi si, mbega ivyo Yesu arimo, akaraba ingene yifata imbere y'ibibazo bitandukanye canke imbere ingene yifata iyo ari mu gahimbare. Yesu wawe arimo by'ukuri. Yesu uramufatira ko akarore canke urumva ko umwishimiye kugira ngo wumve yuko by'ukuri Yesu ari mu buzima bwawe kandi ari Imana iza kuguha amahoro, ari Imana ikuzanira umuco w'ubuzima, ari Imana iza ubuzima bwawe, ari Imana yakugobotora imirimo ya Shetani. Ahantu harakomeye bavukanye kuko uno munsi turavye nabi twokuzura isengero tukaza tugakora ubutumwa butandukanye, tukaza tudusibe no minsi y'Imana, mugabo ugiye kuraba mu buzima bwacu tugasanga Yesu tuvuga twamusize ahandi. Hariho umuntu w'umuhindi yitwa Gandhi, naza ko batari bakasha kuba bamuzi, yafashe kugira ngo abahindi baronke umwidegemvyo bikure ko abari bakoronije. Niwe yaravye abantu bari baje kubakoloniza benshi bari abo mu Bwongereza, hanyuma kandi bari abakristu, nukuvuga abemera ko Kristo ariwe shingiro y'ubuzima bwabo. Haba bakaraba ikibi babakorera, akaraba akarengane babagirira, hanyuma neza agira ati none ikintu kiyoboye uwo mutima wabo ni kiki? Aramenya ko ari abantu bavuga ko ari abakristu. Uyo Gandhi ngo acarondera kumenya ati mbega uyu Kristo ni nde? Araheza ngo acaragenda afata Bibiliya wamenyeramo Yezu Kristo, arayitondera ko ari umuntu yari yarasomye aciye ubwenge, arayisoma arihweza uwo Yezu kuva abahanuzi bamuvuga, akamuraba mu nkuru nziza ivyo yagiye akora vyose, acaravuga ati uno munsi ndafashe ingingo yo kuba umuntu ayoborwa n'ubu yitwa Kristo, mugabo sizokwemera kubatizwa. Kubera yuko abantu beto ngo barabatijwe bemera ko banywanyi nawe, ukubaho kwabo kurava ku nzira y'uwo Yesu ari muri rusange muri byose. Tugire Kristo ubwo ntawe natwe baturaba bakatwihweza, bakaraba imvugo yawe, bakaraba inyifato yawe, bakaraba ivyo ukora, bakaraba ingene utunganya ubuzima bwawe, bakavuga bati mbega ugena n'umukristo canke icitiranwa c'umukristo. Ngo umunsi umwe hari abantu bariko bararima, ngira ngo bariko barima ahantu bari hanze mu mabarire, mugabo arashaka kubaza ivyo ngomba kuvuga. Bamwe umwe ariko ararima nko ku kivi n'iki kiri itumbereko kohare, uwundi akaba ariko ararima ku kivi kiri ngaho. Mukamuzi yuko abantu bahana ibintu kenshi na kenshi, hari igihe barabana y'ingwe, sinzi ko abakristo babirevye ngaho mu Kanyosha, abantu bahana amaparisere yuko bahana amazi, bahana bwake, bahana mwiriwe, bahana amahoro.
hanyuma rero bariko bararima barimye barushe nkuko yabishe sizi ingene hari agakoko kaciye hagati iyo mirima ibiri haracamo inzira. Umwe yariko ararima kuri uruhande rw'abapolisi arabwira mugenzi ngo mbega aho warimye ukariganisha n'inzigo mbega n'ejo no munsi wari uratanguye kumena umutwe ngo mbega wabonye agakoko kaciye ngaha yego nakabonye. Wakabonye we kasa gute? Uwo muntu atumbere kuri urwo ruhande acavuga ati agakoko kirabura. Wa muntu atumbere ngaha ku ruhande rwakora aravuga ati ariko urazi ingene ngayo kampana na rujoro agakoko ntikirabura kari kera. Ba bantu batanga gufatana mu kanigo baragwana haseruka umuntu ariruka arabangurana. Hanyuma rero umuntu amaze kubangurana yicara mwapfuye iki? Waca arababwira bati uwo muntu ari wa mbere arabwira ati uyu muntu ntangayapana niba je namara ko aboneka ko kandi mbere karike naho kumanyiriza ko karike yabo. Hanyuma rero niho bacabira bacabira ati oya igo tubambaye dushishikara tubaza abantu b'imbere ashobora kuba bakabonye ko mwakabonye baraheza batatu baraheza barabandanya batora abantu bari imbere bashitse barababwira bati hari agakoko mwabonye karenganye kameze nk'inka twakabonye gasa gute uruhande rumwe kari kera urundi ruhande naho kari kirabura bakumva ko murakobosa. Tugira Kristo. Hariho rero abakristo bashobora gusanga bahuye n'abantu babazi impande zibiri bikabatera amadidane mbere bikanabateranya ntibakore muri mwebwe niba barimo nabo mukama n'abakize bakire. Amen. Nitwe ku ruhande rumwe ngo twitwe abakristo ku rundi ruhande naho ngo twitwe abantu bakorana na Sekiruko niwe yirabura ubwababwira abantu kwacu icyo tugerero bya kama. Hanyuma kugira kabiri tuzirikana abavukanyi ivyerekeye ibatisimu twahawe. Murabizi yuko iyo turiko turatanga ibatisimu hari amajambo menshi tuvuga adufasha kuzirikana neza icyo ibatisimu itubwira ko by'ukuri tugira abana b'Imana barumuna ba Yesu Kristo abana ba Ekleziya umuryango w'Imana. Muri iyo batisimu turagira isezerano n'Imana aho twemeye cese yuko duhagaye shetani ibikorwa byayo niyo shami zayo. Twese kandi tutemanga ku mugaragaro yuko twemeye Imana mutatubwira Imana Data Mwana n'Umutima Mweranda. Tukemera kandi yuko twemeye ikimenyetso abasubira bagirirwa mbere tukemera n'izuka y'abapfuye n'ubuzima budahera tukavuga ko tuvyemeye. Muri aya majambo tugasanga gusezerana kunywana n'Imana kugira gusemuka wa Yesu Kristo. Turaza kandi tukemera yuko twemeye kugezwa n'umutima wa Yesu Kristo. Umutima wa Yesu Kristo wose ubundi ni umutima mweranda. Uyu mutima mweranda nawo userura iki mu buzima bw'abantu? Userura neza, userukira neza. Twabwiriza yuko umukama wa Yesu Kristo mwako yacyase hose kubera yuzuye kubashaka umutima mweranda yagendera akora neza. None twumve yuko iyo batisimu two turayizirikana rero tukaraba ko twazirikanye tukemera yuko tuzogendera mu kuri urukundo n'umuvuka nizo ndagazo z'ibatisimu. None umuvuka yiri ngaha uragendera ukuri mu buzima bwawe, uragendera urukundo mu buzima bwawe, uragendera umuvukano mu buzima bwawe. Abuca ukora neza cyangwa ukora nabi. Umukama wa Yesu Kristo aho yaca hose reganisha inkuru nziza y'amahoro. Abakubonye bakwamura ko amahoro wamumva ko iki mu Kristo mwabakirijwe. Uno munsi bakari kwisabire dusabire kandi kugira ngo ibatisimu twahawe ivyo tutabagira bati bambaye kese mugabo ntibazi ko kera. Ibatisimu twahawe yatugize abana b'Imana iduhe kunyurwa rwose ndetse kuba babandi bahura n'umuntu akazakubwira ngo wowe ko bakakubatije amazi menshi ngo ntiwabakirijwe batubabwire ko nari bandi bari barangiza babapatiri. Ndibuka igihe kumwe narahutiye muri iyo Paroisse haruguru mu Buhonga bw'Umufaratiri haca haza umukristo yari yahuye n'abatemwa ba Yehova ijana rya Yehova baramwigisha baramujinjira baramwumvisha yuko akajuru ribaho. Baramwigisha baramujinjira baramubwira yuko abapatiri bamuhenze batisimu bamuhaye kana kimwe maze baramubwira yuko bazoja mu ijuru
ari ujana na mirongo ine na bine kandi bamaze gukwira ngo narekere guta umwanya wiwe. Uwo mwana w'abantu aranyurwa rwose akazambara imari atumva atabona yanditse ikete ririya rwose yandikira Patiri mukuru. Patiri mukuru aramuzanira rya kete amara ngo Patiri mukuru ngo akira irikete kiwamo basitekanye irikete kuramba ngo muri irikete nakwandikiyemo yuko kuva uyu munsi numvuga mu gitabo cyawe cy'abakristu cyangwa wita abakristu ngo rero sinkirimwo naramenye kuri mwari mwaraduheze. Patiri mukuru aramwihweza ati mbega mwana ndakugendeye gute tegereje nawe nagufuta mu gitabo cya Paroisse nawe nyine ntashobora no kubikora aho wanditswe umunsi wabatirizwa ni mu ijuru, izina ryawe ryanditse mu ijuru, uri umukristo nawe ukomoka nkaka tugire Kristo. Umunsi wabatirizwa Imana yashyize muri wo ikimenyetso kitazimangana. Murasoma rero ko Pawulo yandikiye Abanyefezi ikibazo cya kane kuva ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 31 niho avuga ngo mwararose ikimenyetso kitazimangana cya mutima mweranda nk'umushamuzi. Abo mu Gifaransa vous avez les enfants la marque du Saint-Esprit de Dieu de la porte qui se dépend. Niho umushamuzi. None rero kwisabira ko kari no munsi ko turimo twibuka ibatisimu twahawe. Uwo munsi twayihabwa twarinje n'ururirimbo baririmbyi badufashe ururirimbo rwavuga ngo ibatisimu nahawe yageze mu bibondo by'umukara dufashe nyakubahwa. Ndasabye umukari Imana mushobora byose atuhe twese kuzigamira ibanga twatoranye twarihawe urushengero rw'ikije turihabwa imbere ya rutari byatukiza abana b'Imana basamuramo ubuzima budahera. Imana ibahezagire mwese tugire Kristo. Nimuhaguruke tugaragaze icese twakwemera kwacu. Nemera Imana imwe rudende atamushobora byose ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka. Nemera kandi mukamumwe Yezu Kristo umwana w'ikinege w'Imana yabyawe na Data atamyagira vuba. Ni Imana iva ku Mana n'umuco uva ku muco. Ni Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Yarabyawe ntiyaremwe asangiye kamere na Se byose byahariwe kuri we. Yavuye mu ijuru ku bwatwe bw'abantu kugira ngo adukize. Yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya ku bwa mutima mweranda yigira umuntu. Nongera abambwa ku musaraba ku bwacu muri Ponsiyo Pilato. Arababara, arahambwa, araheza asuka ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe. Hanyuma yibera mu ijuru yicara iburyo bwa Se, kandi azogaruka n'urinazwa aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ingoma yiwe ntizobe igihera. Nemera kandi mutima mweranda umukama ari we soko ry'ubuzima akomoka kuri Data na Mwana
turamusenga kandi tukamurenaza nk'uko twigira data na mwana niwe yakubwiye ubuhanuzi. Nemera kandi eklezia yiwe mweranda katolika kandi ishingiye ku batumwa. Nemera ko ibatisi mikuru y'ijuru ari Imisa, ndorere izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Amen. Dusabe. Bene wacu nimuze dushire hamwe twese dutakambire Mukama atabaze abantu bose amahoro ku isi kandi azobarosubirire mu ijuru. Bwawe twebwe abatwarwa natwe uduhe kubagangurukira kuko tuzi ko ubukuru bwose buva ku Mana. Twumvire Mukama.
amagara yacu. Nutegese mbyeyi nzima amatwi twese yawe kirakwambaza, nta kindi kiri dutumye mu kamatari wa rukundo rumukomokako. Nuturose ibyo tugusaba n'ibyo byose ubona ko dukeneye kugira ngo tumwe turi abantu bawe, abana bawe turakwisigiye, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. You
akira mukama ishikana tuguhereje kuri uyu munsi ukibonekeza ku mwana wawe ukunda cyane maze iri shikama ryo bakwemera ihinduke yamuka nyene washimye gukura abantu ibicumuro we mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranga ubona mu myaka yose urane umukama Buzima ariho tagatifuza byose imwe n'umwana wawe Yezu Kristo umukama wacu n'ububasha bwa mutima mweranda wagukoraniza abantu muri Bwawe dawe wamenye kubigaruriye kugira ngo uko bukeye ko bwije aho isigira bose bamwe baguhereza ishikanwa ritagira agahotse ibyo bituma tugutakambiye mukama ngo wakirize imperezo tugushikanire mutima mweranda nawe tagatifuze zihinduka umubiri n'amaraso y'umwana wa Yezu Kristo umukama wacu turanguriye amabanga ariho tugamburukira yogere muri rya joro yafatwa yakira umukara aragukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu
amaze gufunguragira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire muri mwe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwama aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakizi ibicumuro ibyo murabigire munyibuka. Buzima bwanjye bwose
akire Mana z'ubukenuzi bw'umunyeshure ari ngaho imbere yawe akuninaza ko wamubaye hafi mu mashuri yiwe ya kaminuza yihetse ku muryango mweranda w'i Nazareti agusabye ngo umufashe kuguma mu rukundo rwawe uze wongere umujere imbere muri stage agiye gutangura akirase Mana nzima bukenuzi we mukristo w'umukisiyo ari ngaho imbere yawe ushimira kuziza byose wamugiriye mu gihe bamugira operasiyo aragushimiye no kukumuraro bwiza wahaye umuryango wiwe asabiye umuryango wiwe urukundo akaba bicishije mwe y'umuryango mweranda w'i Nazareti. Mana nzima ibuka bene wacu bakwitavye abo tuzi n'abo tutazi twakoze kandi n'itwishishura mu purgatori tukaba bose barindutse iwawe bakunda turagusabye ngo bagire impuhwe bashikane mu bwami bwawe niho twiziye kuzohana agahimbana imyaka yose kubwa Kristo umukama wacu wocisha ko biza byose kubiza kw'isi. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene n'utegeka n'ibusengwa Mana data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu ugero ninahazwe myaka yose. Nk'uko twabwishe n'umukama wacu Yezu Kristo kandi akamutegereza dusenge turirimba tuti
ishaka ryawe rirahaguye, wenyine ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'umugama. Yohani Batista yavuze ati narabyiboneye bituma nemeje ko uyu ari we mwana w'Imana. Barahiriwe abatumire b'Imana. Twatwereka twamura abavukanye nguyu mwagazi w'Imana, ngubu ukura abantu b'icumuro. Mukama n'ibiteye rwose umutima wanjye, abaturisha kunarengere umutima wanjye. Umubiri n'amaraso bya Kristo tuzigame kandi tuzoshikiriza ubuzima budahera.
Mukama twebwe twahebuje igaruriro yeranga turagusavye twirukiye igikombe cawe ngo abazoba bemeye umwana wawe w'ikinege bashobore kwitwa abana bawe no kuba bo mu kuri. Tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu. Nimora n'umukama Umubyeyi w'igikombe, umeze nk'inkwi.